Niza yuko na Thomas Muller mu bihe biri imbere nawe nabashobora kumukorera stati nki bakoreye papa we ngaho ko nawe ni umukinyi yakoze ibikora inka muri FC Bayern mugwi wa Bayern Munchen. Hello Leute, uno musena bazanye kuri Allianz Arena ngiri hariya nk'abangenda babare ivyerekeye ino stati bamwitwa ni Gerd Müller akaba ari iwe papa wa Thomas Muller. Niwe papa wa Thomas Muller. So nk'abangenda babare amateka y'uwo mugabo basize ngaha iyi stati. Uyu mugabo mubona ngaha iyi ni stati basizeho yavutse Aminesa 45 yitabimana muri 2021 niwe yitavye Imana uyu mugabo. So FC Bayern kabavuga ati ntiyo shobora kutagenda ntamugiriye akantu kazima zo mwamwibukira ko icayo baka stati yiwe yacibaka stati yiwe imbere ya stade ya Allianz Arena. Niho mpamvu uno munsi haguma no musare bafite match ya Bayern ifite match no munsi haguma haza abantu kuwifotoreza haza kuwifotoreza bayifotoreza nawe nyine murabibona. So akaba yashoboye gukora ibigwi ni ruhago mwiza cyane gose umupira w'amaguru muri nitsinze ibitsindo byinshi cyane gose mu nkino yakinye uyu mugabo mu nkino yakinye inkino amajana 600 yakinye inkino za amajana 600 atsinda ibitsindo 566 ibitsindo 566 ibitsindo amajana 560 amajana 566 nivyo yatsinze 566 nivyo bitsindo yatsinze mu nkino zaba amajana 600. Turumva yuko yari ruhago akomeye cyane gose. Uyu mugabo rero no muri equipe yiwe ya no muri equipe akaba yashobora gukina equipe yiwe ya equipe se yagiye yiwe ya y'Ubudagi naone yarayikiniye akaba ashobora no gukina Ubudagi akaba yatsindiye ibitsindo 68 mu nkino ibitsindo 60 mu nkino 68. Turumva yuko yari ruhaga akomeye cyane gose. Aya namwe mu mateka yiwe rero yakoze aca bavuga ati Bayern mu kumushimisha ati reka dufate stade yiwe tuyishire ngaha imbere ya stade Allianz Arena kugira ngo abantu bose bazoze baraza bayifotorezako. Murabibona rero nkuko abantu benshi baguma baza bayifotorezako. Ivyo ni bimwe yashoboye gukora uyu mugabo akaba ari we papa wa Thomas Muller. Uyu niwe se niwe yavyaye papa niwe yavyaye niwe yavyaye Thomas Muller ujya muzi mu wa Bayern Munchen. Umugwi wa Bayern Munchen wini wamuvyaye. Bayern Munchen murayizi umugwi n'umugwi waciyemo ibihangano byinshi cyane gose ba Ribery ba Arjen Robben ba Lewandowski abakinyi benshi cyane gose kwino stade ko ndabereka barahaciye. Urumva rero ino stati uyu mugabo impamvu bamusize ko yarakoze amateka cyane gose amateka akomeye muri equipe ya FC Bayern Munchen. Gerd Müller numukinyi yakoze ibikora inka yatwaye ibikombe byinshi cyane gose muri Bundesliga muri Super Cup muri no muri sekura gihugu yiwe yarashoboye gutwara igikombe cy'umupira w'isi yose. Cyo gikombe yagitwaye Aminesa 74 igikombe cha Mondial akaba yagitwaye umugabo mbona ngaho uyu n'ibikombe byinshi byo mu Budagi ibikombe byinshi byo mu Budagi Bundesliga Super Cup igikombe cy'umwami cyo ngaha mu Budagi nacyo akaba yashoboye kugitwara. Uyu mugabo mbona ngaho urumva yakoze ibigwi byinshi cyane gose yakoze amateka menshi cyane gose akomeye. Urumva umugabo ni igihanganye cyane niyo mpamvu bashoboye gukora stati yiwe ngaha kugira ngo abantu bose baze baraza bayifotorezako n'umugabo urumva yakoze ibikora inka akaba ari papa wa Thomas Muller. Nkaba niza yuko na Thomas Muller mu bihe biri imbere nawe nabashobora kumukorera stati nki bakoreye papa we ngaho ko nawe ni umukinyi yakoze ibikora inka muri FC Bayern mugwi wa Bayern Munchen. Akaba ari wo mugwi usanzwe fana ngaha mu Budagi akaba ari wo nifuza ko abana banje ejo cyangwa igihe bazokinira ego kuko n'umugwi nkunda cyane gose ngaha mu Budagi. Muri Espagne kwa muzi kari FC Barcelona ya ndibaza mu bwongereza akaba ari FC Chelsea. So iyo ni bigwi yanje fana ngaha mwabona Ubudagi. So bashimiye cyane gose kunkurikirana mwakoze cyane gose ndabashimiye nkurikirane kuri YouTube no ku ma platform yanje yose Instagram za TikTok na YouTube ni Ubudagi ndabakunda cyane gose. Merci beaucoup.